nagomba mpere icigwa canje mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 16. Ndabibutse ko ico turiko turiga hamwe ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana comme définition meze nk'usubiramwo tuhavuze ko igihe muri Bibiliya bavuze ivy'ukuboko kw'Imana niba bariko bavuga ukuboko nk'uku mubona baba bariko baravuga ubushobozi bw'Imana bugaragaye. Igihe ubushobozi bw'Imana bugaragaye ivyo bavyita ukuboko kw'Imana mu mvugo y'impwemu byitwa ukuboko kw'Imana. Alors ukuboko kw'Imana niko rero Imana ikoresha ibintu, niko Imana ihinduza ibintu. Ukuboko kw'Imana niko guhindura ubuzima bw'abantu, niko guhindura umuntu. Nta muntu numwe yohinduka adakozwe ko n'ukuboko kw'Imana. Nimba uvuga ati ndashaka ko afere yanje ihinduka, nishoboye guhinduka atakuboko kw'Imana kuyikozeko. Nimba uvuga ati ndakeneye ko umubiri wanje uhinduka, ntushoboye guhinduka atakuboko kw'Imana gukoze aho hantu. Nimba uvuga ati ndafise ingeso nshaka ko ihinduka imveko, nshuti yanje nta na kimwe nta ngeso yo kuvako kubera ko uri umunyama decision. Haruhande ya decision yawe urakeneye power, urakeneye ubushobozi bw'Imana bugukorako. Vuge gute? Nta na kimwe nyene hano hose wumva ukeneye impinduka, nta na kimwe Imana ishoboye gukora idakoresheje ukuboko kwayo. Ukuboko kwayo niko guhindura ibintu mu buzima bwacu. Rero nashaka igihe dukoranye gutya turiko turumva ijambo ry'Imana gutya tugumane kwitega, tugumane kwizera, guhura n'ubushobozi, apana guhura n'amajambo, guhura n'ubushobozi bw'Imana. Alors Bibiliya ngaha itubwira ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana. Ubutumwa bwiza nabwo n'ubushobozi bw'Imana. Tubavuze ni bunera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Duza gato kuko muri bwo ari ukugoroka kuva ku Mana wishurirwa, ukugoroka kuva ku Mana wishurirwa mu butumwa bwiza. Iki ni cigwa kirekire. Hanyuma munsi barabandanya ngo guheshwa no kwizera, mani majambo ukwakira par la foi, guheshwa no kwizera kukagwizwa no kwizera, kukagwiza ukwizera nkuko vyanditswe. Rero nashaka guhagarara kuko ku munsi wa gatatu niho nahagaze kandi bamwe muri mwe bw'iso mwari muri. What happened? Machine. Ngo umviriza ukwize 17 kukagwiza ukwizera nkuko vyanditswe ngo umugororosi azobeshwaho no kwizera. Twese tuvuge tuti umugororosi abeshwaho no kwizera. Iri ni jambo ry'Imana. Tuvuga ati umugororosi abeshwaho no kwizera. Umugororosi abeshwaho no kwizera. Mwese mwumva umugororosi wariwe. Umugororosi ni umuntu yakiriye ukugororoka nk'ingabire muri Kristo Yesu. Uwo rero Bibiliya itubwiye ngo abeshwaho no kwizera. Abeshwaho no kwizera. Akaba ari ryo ryambere vyumvise wumve ko kwizera aribwo buryo Imana yashimye ko bubesha abagororosi. Abagororosi ntibabeshwaho n'abandi bantu, abagororosi babeshwaho no kwizera. Abagororosi ntibabeshwaho n'ibiri mu gihugu, abagororosi babeshwaho no kwizera bafise mu gihugu. Abagororosi ntibabeshwaho n'ivyo bakora ubwa mbere, ivyo bakora bihabwa ubuzima no kwizera kwabo. Umugororosi abeshwaho no kwizera. Mu yandi majambo kazoza k'umugororosi karemwa no kwizera kwiwe. Mwumve ko umugororosi ivyizigiro vyiwe kuva mu ntangushika mu iherezo
ni ukwizera kwiwe. Bibiliya ivuga ngo ukuri ko kwizera niyo nsinzi yanesheje isi, ukwizera kwacu. Insinzi y'abagororotsi ni ukwizera kwabo. Dushoboye guca mu bintu bimwe n'abatizera, dushoboye kuba mu gihugu kimwe n'abatizera, dushoboye kudandariza mu isoko kimwe n'abatizera, dushoboye kubaho tugasibisha ibintu bimwe. Ni igiki kizorokora umugororosi mu maboko y'umunyakibi? Ni igiki kizorokora umugororosi mu ruzi, mu muriro, mu matantasi atandukanye? Umugororosi bitubwiye ngo azobeshwaho n'ukwizera. Mu yandi majambo, umugororosi témoignage yiwe, intahe yabwirizwa gushingira umuntu wese bahuye, yategezwa kuba ari intahe ifatanye no kwizera kwiwe. Nka mu kwizera kwawe kuba kutaraguha intahe, reka ndagufashe mu minsi iri imbere kuzoguha intahe. Haleluya. Reka ndabisomwa n'Imana. Umugororosi azobeshwaho n'ukwizera. Ushoboye gushika ahantu amafaranga atokubera inyishu. Urashoboye gushika ahantu abaganga batokubera inyishu. Urashoboye gushika ahantu ibintu wibaza ko vyokemurwa n'abantu, abantu ntibashoboye kuguha inyishu zavyo. Muri ico gihe Imana ntiyakurese uko nyene, yaramaze gushinga k'umugorosi wayo azobeshwaho n'ukwizera. Ndashoboye kujya kure? Abakiriya b'umugororosi bazozanwa no kwizera kwiwe. Abagenzi b'umugororosi bazozanwa no kwizera kwiwe. Mariage y'umugororosi izoba intaye ukwizera kwiwe. Sindiko ndabumva neza. Haleluya. Umugorosi Imana umutaye yamuhaye faith, yamuhaye ukwizera kugira ngo kumubesheho. Imana yari izi kuzoca muri ivyo bintu uri kuracamwo. Ikintu yaguhaye ukwizera kugira kuzogusore muri ivyo bintu. Imana yari izi kuzogwara iyo ngwara urwaye, yaguhaye ukwizera kugira kuze gusora abantu. Imana yari izi ko muzohura n'ujya muntu mwahuye akagira bijya yagize. Yaguhaye ukwizera kugira ukwizera kugusokorora abantu ntube victim. Amen. Iyo umugororosi adeprashije umutima wiwe akawushira ku bindi bintu, ndakubwira ibintu bica biba mu buzima bwiwe. Kuko amen, murabona hirya modoka dufate ko yumva hama umuntu agakora ijya moteri. Murabona moteri y'imodoka, hama akaca yibwira ati wa modoka we uzobeshwaho n'iyi moteri. Bagukoreye kugenda, bagukoreye kunguruza abantu, bagukoreye kwikorera ibintu, mugabo ata moteri ufise ntibizokunda kubikora. Destiny yawe uzoyishikanwa ko no kwizera kwawe. Iri too high, iri too big, ku buryo ntushoboye kuyishikako kubera abantu. Imana ikintu yainvestishije muri wewe ni ukwizera. Ivyo rero nivyo, ico nico ifise ko mvuga ivyizigiro cyangwa nico yizeye ko kizogushikana ahantu hose yifuza kuzoshika. Mbere n'ivyo izogukoresha bizovana no kwizera kwawe. Ngoma ndabinjize rero muri ico kirero no munsi. Dazi ngaho icaye abantu bashavuriye abaonkere babo ibyo batabafashije. Imana yavuze kuzobeshwaho n'umuonkere, yavuze kuzobeshwaho no kwizera. Hano harashobora kuba hicaye abantu nakayaramfugiye. Your faith is your victory. Ahantu hose utarose insinzi habuze ukwizera. Si ikibazo cy'abantu, habuze faith. Ahantu hose utarose inzira cyangwa waciye mu nzira ntiyagushikana, ntihabuze ibindi, habuze ukwizera kwawe. Ndagomba ndagufashe kuduza gatonyo kwizera. Reka ndakubwira hano Imana, amaresulta yacu agenda yi-updatinga, sinzi ibyo mvuze ko byumvikana, agenda yi-updatinga ku kwizera kwacu. Agenda yishira ku gihe, agenda asa n'ukwizera kwacu. More you grow, uko wandanya ukura mu kwizera, niko ibintu byose biri hanze yawe bitera bisa n'ukwizera kwawe. Isi gendira reponda kuri twebwe bivanye n'ukwizera kwacu.
amasituwasiyo agenda arareponda kuri twebwe bivanye no kwizera kwacu, n'abantu bareponda mu buzima bwacu ibifatanye no kwizera kwacu, n'imibiri yacu ishoboye kureponda ibijyanye no kwizera kwacu. Haleluya. Reka ndabasomera umurongo umwe. Thank you Holy Spirit. Reka tujyane hariya Mariko, muri Mariko 6 umurongo w'indwi. Asomere. Ndashaka kunega amatwi kabisa wumvirize ikintu mwemera yakurungukiye no munsi. Ahamagara bamwe 12 atangura. Uyu ni Yesu ahamagara bamwe 12 aba barabigishwa biwe arabahamagara. Atangura kubatuma babiri. Atora babiri arabatuma imigwi 6, babiri hariya abandi babiri hariya abandi babiri hariya. Abaha ububasha ku mpwemu zihumanye. James ntiyabahaye amafinance, yabahaye power, yabahaye authority, yabahaye ububasha, ku mpwemu zihumanye. Ababuza ngo ntihagire ico bajana ku nzira. Ahejeje kubaha ububasha acara babuza ngo ntihagire ico bajana ku nzira. Atari inkoni gusa. Atari inkoni. Ati nimujane impamba canke isaho nimujane. Saba neza. Ati nimujane impamba canke isaho canke amahera mu mifuko. Canke amahera. Ariko mwambara inkweto. Kandi ntimwambare amapfunda abiri. Ati kandi nimwitwaza amapfunda abiri. Kandi arababwira ati inzu yose muzokwinjiramwo aba ariyo mugumamwo kugeza aho muzovira aho hantu. Haleluya. Bane mwibaze sinzi yaba yari wewe ko ari kugenda. Naje navyumviye sinzi ko yaba yari jena ari kugenda. Ngoze Yesu mumaranye igihe muri kumwe ngaho. Hamaci yavuga ngo ngira ndabatume. Akavuga ati wenda gutumye Gitega. Ati nawe ndagutumye na Karundo ndatanga, ndagutumye Makamba. Ati nawe ndagutumye Karusi. Nawe ndagutumye la. Hama acha babwira ngo icambere nta mafaranga ndabaha. Ariko kandi n'icya kabiri nayo mufise ni muyatwara. Haleluya. Amen. Atumviriza jewe nayo ndabaha nayo mufise ntihagire n'umwe yatwara. Bacha bavuga ati yes Lord. Bacha bavuga ati turagiye. Nga bagiye bazogiki? Ko bagiye bazokwambara iki? Ko n'impuzu yabwiye ngo batware imwe. Mugabo Yesu ariko yigisha ikigwa gikomeye cyane intumwa cyo kumwizera, cyo kumushira ku mutima, cyo kumenya ngo ni jewe provision yanyu, ni je nzobabera impamba. Amen. Mugabo rero baragenda bakora ibikorwa byinshi bagarutse. Bibiliya ivuga ngo Yesu arabegera arababaza ngo igihe nabatuma mwarabuze icyo mujya, mwarabuze icyo mwambara, mwarabuze aho muba. Bose bamwishura n'umutima wuzuye amashimwe n'intahe bati oyaye twarose ibyo tujya, turonka ibyo twambara, turaronka aho tuba, nta kibazo na kimwe twigeza tugira. Abahejeje kubigisha reso ikomeye cyane bita gudepanda ku Mana. Niyo ngomba kubigisha. Haleluya. Kuko umugororosi azobeshwaho mu kwizera kwiwe. Reka rero aha niho twagarukirije kwa gatatu. Reka rero mbandanye icigwa canje ku vyuno munsi. Tujane muri Yeremiya 17. Vrema uyu murongo ufate mu mutwe info pour tout. Uyu murongo urakomeye. Yeremiya 17. Reka dusome duhere ku murongo wa 5. Uko ni kuhoraho agize. Hey, iri ni jambo ry'uhoraho. Ataravumwe umuntu yishimira abantu. Aravumwe umuntu yishe. Are ni mwave mwimvira ngo ni yindi mvugo. Bavuze ibinyene. Birivuze ngo aravumwe. Ari kumuvumo umuntu yishimira abantu. Uno musi mwemwe yantumye gukosora mu ishengero. Ikintu bita byame ku mutima ku bantu.
aravumwe umuntu yishimira abantu. Bandanya. akizigira inkomezi z'abari n'umubiri. Akizigira inkomezi z'abari n'umubiri. Umutima wiwe ukava kuhoraho. Umutima wiwe ukava kuhoraho. Bandanya ingaruka. Azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa. Azoba nk'agasaka k'inkokore. Agasaka k'inkokore sinzi ko mukabona ingene kameze. Urabona agasaka kahize ivyatsi byose kumaganye. Azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa. Kandi ntazobona ivyiza bimuzako. Ikibabaje rero ngo ntazobona ivyiza bimuzako. Ashoboye kuvyatura muga ntazobona ivyiza bimuzako. Ashoboye kumuvuga ati ejo wanje ntiheza muga ntazobona ivyiza bimuzako. Ariko azoba ahagadutse. Azoba ahantu hagadutse mu bugaragwa. Ahantu h'ubweranyange. Ahantu h'ubweranyange. Igihugu c'umunyu kitabamwo abantu. Banza wigumirize ngaho. Kiti yanje Bibiliya ivuze ngo aravumwe umuntu yizeye abantu. Aravumwe. Umuvumo ugiye gutahura ico rico. Umuvumo n'ubushobozi butaboneka bukorera mu buzima bw'umuntu akagomba gukora ku bintu bikamuca mu myanya y'intoki. Akagomba ukamenga ibintu yabibonye mugakacabona ibitari byo. Ukamenga ikintu yagifashe mugagiye kuraba ico yafashe agasanga sico. Ukamenga ibintu ikarabimetriza mugivyo ikarametriza sivyo. Umuvumo n'ubushobozi butaboneka bukorera mu buzima bw'abantu bukabasubiza hasi. Nta muntu n'umwe ashoboye gutera imbere mu buzima bwiwe ariko akora umuvumo. It's impossible. Kandi rero umuvumo Bibiliya ivuze ngo ikintu cyambere kizana umuvumo mu buzima bw'umuntu ngo nukwizigira abantu. Nugushira umutima kwizigira abantu bisigira iki? Nuguhanga amaso abantu. Reka ndabakore gasanzwe. Nubu reka dufate twibazo tubazo. Nubu muri wewe wiyumviye ati kazoza kanje ni keza. Indani muri wewe urafise inyishu y'impamvu wovuga ko kazoza kawe ari keza. Uwo ari we wese ngaha arafise inyishu. Kandi nuvuga ngo kazoza kanje ni kabi, indani muri we arafise inyishu ico kintu. Reka mvuge ukundi kuntu arafise igituma avuga ivyo. Nibande bize ko kazoza kawe ari keza mvuge amen. Hari igituma rero. Ico gituma nico bita kwizigira canke gushira umutima ku kintu. Igihe rero igituma ari umuntu. Igihe wovuga ati nk'ubu ndatunganije dose yanje. Dose ndaje kuyitunganya hama ndagiye kuyidepoza ahantu. Hama ngiye kuyidepoza muri jewe hari impamvu canke hariho ijwi rivuga muri jewe rimbwira ko nzoronka ku kazi canke nzokabura. Iryo jwi rero ryerekana ico nizeye. Nshoboye kugenda kudepoza nzi konkre ariyo azoguma sunika. Aho bisigura urashobora kubona umuntu akubwira ngo ndagiye kudepoza ariko ndizeye. Mugabo rero ifo verifier yizeye iki? Icyo kintu yizeye ni giki? Akubereye sincere yo kubwira ati harakajwi kariko karavuga indani muri jewe ndizeye ndafise y'umuntu imwaro. Amen. Yokubwira ati impamvu numva nizeye, impamvu numva nzohinjira hajya ahantu ujya muryango uzonyurugurukira ndafise yo quelqu'un. Hari umuntu hariyo, hari igisho ryanje hariya. Ivyo si bibi. Muga Bibiliya ivuga ngo ico bikora ububi bwavyo aho buri ngo bikura imitima yacu ku Mana. Umutima wacu umaze kuva ku Mana bivuze ngo aravumwe. Umuntu yizeye umuntu bisigura iki? Arashoboye kubona ro contraire y'ivyo yari yiteze. Kubera iki? Umuvumo uri kugikogwa aho hantu. Umuntu ashoboye kubwira nkuko nyene ati wow je nditeze yuko mu myaka ingahe ibintu byanje bizoba bimeze neza. Nga wumvirije iyo nyinshi ndani muri yo itekeye mwiki? Iyo abantu bavuga ngo barizera ari yarite bizera iki ndani muri bo? Imitima yabiryamye kuki? Amaso yabo ari kahanga bande.
ubukristo rero ni umuntu yahisemo kurekura byose agashyira amaso kuri Kristo, kuko birivuga ngo mutumbere Yesu wenyine, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu kandi niwe yagusozereye. Igihe amaso yacu atumbereye uwundi muntu, bana Imana, birivuze ngo uwo muntu azokwiga vyanke gucamwo, azorondera n'ingufu ziwe vyanke gucamwo, azogerageza ibintu bitandukanye vyanke gucamwo. Kubera iki? Aravumwe umuntu yizeye umuntu. Rimwe na rimwe rero hari igihe umuntu aza tukamusengera, ati ibintu nibiko biragenda neza, pasa nibaza ko umusengera, mbwa natubwira ikibazo neza neza aho kiri. Kuko kuba yizeye umuntu hama umuvumo ukaba uri mu buzima bwiwe kubera Imana yawe perumesi, shaka usenge n'amavuta angana gute, nta na kimwe kizohinduka. Kubera iki? Hari itegeko ya viyoye mu isi mwemu, yashize umutima wiwe ku bantu. Ese Imana yofashe no munsi nkakura umutima wawe ku muntu uwo ari we wese, hama nkawushira ku Mana. Bibiliya ivuga ngo aravumwe. Wizere famiye, wizere diplome yawe, wizere akazi kawe, wizere iki, igihe cyose umutima wawe uvuye ku Mana ukajya ku kindi kintu, uwo muntu aravumwe. Kandi ngo ntazobona ibyiza bimujeko, ntazobona ibyiza bimujeko, ntazobona ibyiza bimujeko. Ati pastor yakweri, je nama ndaririmba ko nizera Imana, je nama ndakonfesa ko nizera Imana. Kwizera Imana si indirimbo, sina confession, ni ivyo ukora, ni ibintu ugira. Haleluya. Bari Imana, sinzi ko murabona, no musi turihana, Imana idufashe twihane, sivyo? Sinzi ko murabona, hari igihe ngenda fata ko yamudeje hano, hagenda nizeye uyu ko azomumbwirira, ntacyo bitwaye gukorana n'abandi bantu, ngandaza kubwira equilibre ngene gukorana nabo. Hama uyu muntu kagenda nkamucako nkamubwira ibintu kanaka, hama gace genda akamvugira ati pastor, no nigiki kizonyereka ko nizeye Imana cyangwa nizeye umuntu? Ndayikubwira, amashimwe yawe ahantu uzoyatumbereza inyuma yuko ivyo bintu bikora, bihejeje gukora. Ndazi ibyo tuca tubwira kandi natwe twama turabigena wa murabigira, ucutegura envelope, ikimazi cy'ishimwe. Ikimazi cy'ishimwe cyagenewe Imana, nticyagenewe umuntu. Ntegura ikimazi cy'ishimwe, tinanje kubashimira. Si reconnaissance. Hama nkacaza mu nzu y'Imana, iminwe misa, ati Imana merci, merci Mana, merci. Ndirimbo zikavuga. Iyo merci umuntu atakira, wewe wibaza ko Imana yo yakira? Come on. Wibaza ko uyu mutama ugiye yakuvugiye ngaho, ugiye kumubwira ngo urumva ngo merci beaucoup, mu majambo ari simple ngaho nyine, ati merci beaucoup, yo kuraba ati merci, ti sawa, cyo bari bayijyanyuma akuranze service yari yose. Kubera iki ntugira umutima uroka? Ariko Imana kenshi rero muzo murabe, amashimwe yacu yaribwe n'abantu. Ndabivuga ndi kuntu amashimwe y'Imana yaribwe n'abantu, kandi icyo ni kimenyetso ko mu buzima twizeye abantu gusumba Imana. Icyo ni kimenyetso ko imitima yacu muri irya dosiye yari iryamye kuri urya muntu nagiye gushimira gusumba ku Mana. Somera Zaburi 50 murongo 23. Umuntu wese anshikanira ikimazi cy'ishimwe, umuntu wese anshikanira ikimazi cy'ishimwe. Reka kubwira ikimazi cy'ishimwe cyo bisigura. Ikimazi cy'ishimwe ni shikana utanga rifatanye na reconnaissance y'ivyo Imana yakoze ahantu hari hose yagukoreye ikintu. Umviriza rero Imana ivyivuga. Umuntu wese anshikanira ikimazi cy'ishimwe abampesheje icubahiro. Ibi bisigura ngo umuntu wese
agaruka gushima kandi azanye ikimazi cyo kunshimira. Urazi imitima y'abana yaravuye ku Mana terma, iri ku bantu ku buryo Imana irishikanwe ntagikizi ntagizi, irishikanwa abantu barayitwaye na mamverope dushikanira abantu, kubera imitima yacu yaravuye ku Mana. Bivuga ngo ni faso ya worship, n'uburyo bwo guhimbaza Imana, uguhimbaza Imana ko hejuru, kuyicubahiro ko hejuru, burya nukurokonesa ko nayitaboneka natariyo yinjiye muri bya biro, yari nyuma y'ivyabaye. Ivyabaye nibwo atakuboko wabonye kwayo kuriko kurubaka ibintu, inyuma y'ivyabaye ukuboko kwayo kwariko kurakora. Bivuga ngo umuntu yashikanira ikimazi cy'ishimwe, uwo muntu amesheje icubahiro hagati mu bamarayika, mu bantu. Reka uri kuravuga ngo Mana ni wewe mwami w'ubuzima bwanje, ni wabikoze, ni wabipermese, ni wabigize. Mga muraba amashimwe yacu ahantu yirezima ejare. Mana merci. Urazi ko atarakimwe no guha. Oya we warosi cyuha abantu. Mga Imana ngo urazi ko atarakimwe no guha. Nta kimwe woyiha. Kweli. Bivuze ngo aravumwa umuntu yizeye abantu, ashize umutima wiwe ku bantu. Niri hejwe riko ravugira muri wewe yuko hajya ahantu wifuza kudepoza bazoguha akazi, wizeye ikineza neza, ushize umutima ku kineza neza. Haleluya. Ibintu nka bitatu vyatumye Imana itubuza kwizera abantu. Ibintu bitatu no kwizera inkomezi zabo. Icambere, abantu barahinduka. Nimba ari ikintu cyambere umutima w'umuntu wihendamwo no kwizera umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ashoboye guhinduka any time. Umwana w'umuntu Bibiliya ho ibigeza kuri kavuga ngo nyina yo kwibagira umwana yavyaye. Nyoko wawe nta bantu bahebwe na banyina bari hano ngo adushingire ntaye. Sigitangaza birera bivuze ngo nyina yo kwibagira uruhinja. Iyo bafuma bavuga umwana uruhinja, umwana mutonya kivuka amaze amezi makenya avuze, nyina yo kwibagira. Ndaza kukwereka impamvu abantu tumeze gutyo. Umuntu arashoboye kwibagira. Igihe cyose uzoryamika umutima ku muntu, uzomenye ko uzohemukirwa umunsi umwe. Uzohemukirwa umunsi umwe. Umunsi umwe tuzogusanga uri kurarira tukurestore. Kuko umwana w'umuntu ndakwavertishije, Imana yavuze ngo aravu umuntu yizeye umuntu, ivyizigiro byo bikaba kuri we. Mugabo kandi igituma arika Imana yiki yabikubwira, abantu uri kubera barahinduka. Yesu umunsi umwe atuma kinyana y'indogoba ayicarako yinjira Yerusalemu. Abantu b'abagore n'abagabo iburyo, abandi bubafu, nawe aca hagati. Bose bagenda barakoma amashi, ntiyashimagizwe uje mu izina ry'Uhoraho, ntiyashimagizwe uje mu izina ry'Uhoraho. Batora ibitenge barasasa, agenda arabigenderako, arinda yinjira i Yerusalemu. Mugabo mu minota mikenyi abo bantu bari imbere ya Pilato bariko baravuga ati, Pilato ariko arababaza ati, turekure Baraba canke twice umwami Yesu? Ati ni murekure Baraba, azofuma bandanya twibe, mugabo Yesu napfe. People mu mwanya umwe yaramashimwe bariko barahimbaza, ntiyashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho, ntiyashigwe hejuru uje mu izina ry'Uhoraho. Nabambwe. Yesu arabaraba ati bambwa. Nukuri bambwa. People. Igihe cyose uzoryamika ku mutima, umutima ukawuryamika ku muntu, cyo gituma Yesu yavuze ngo umuntu wese akunda se canke nyina kamundutisha, uwo muntu ntankwiye. Kubera iki? Igihe cyose umutima ujyamise ku kintu cyari cyo cyose, kaba kazi,
yaba umuntu wativye umuvumo muri ivyo bintu. Hari amahoro asiyapfa ari Imana yishe ntitumenye ingene yapfuye, kubera ariko aradutwara imitima yacu. Ori Imana ikeneye 100% y'umutima wawe. Oya ibaze uno musore wose umufiance utanguye kumwadora nguri vyose kuri jewe, uri vyose kuri wewe. Uwo mukobwa vyose kuri wewe, ugiye gupfa ndakurahiye. Umuntu atokuzigama, umuntu adogukingira n'intambwe ngo vraiment ngo uhereye umunsi nakubona ngo nakubonye nk'izuba riserutse. Izuba riserutse hameje ngo pasa ngo yaholaso yapfuye. Reka niwe wayishe, niwe wayishe. Ni gute ukwadora umuntu gutyo? Ni gute ushira umutima wawe ku muntu gutyo? Ni murana abana no munzu nakanu n'imitima 5 gusa kurungukiye ngo je t'aime. Uracurashuha amatwi utangura kumubwira ngo urumva ngo utariho sinobaho, ataraza wariho gute? Ngo umutima wanje warawutwaye. Aravumwe mu yizeye umuntu gutyo. Ndabizi ko mudashaka kuvyumva mwa ndabivuga. Aravumwe umuntu yizeye umuntu muri ubwo buryo wanima. Ngo sinkijyama ngo ibitosi byaragiye. Ibitosi byaragiye kwera. Hamuka cyucye kugasengera horase ngo uri kurayisengera warayishe wowe nyene. Yesu ategerezwa guma au centre y'ikintu cyose. Cyari cyo cyose. Avuyeho umuvumura winjije. Avuyeho uravyishe wowe nyene uvyice. Umutima wanje uterera mu wawe. Umutima wanje uterera kweli. Yesu yagiye mu mutima wawe. Ubu rero waramwakire nk'umwami n'umukiza wo waramaze kumwakira nk'umwami n'umukiza. Ukakibona umuntu yaramenaguritse urumva ngo je narakomeretse. Nari wazi ko bizogenda gute? Ureka gukomereka gute? Wirundamwe umuntu gutyo. Oya ureka gukomereka gute wirundamwe umuntu gutyo? Kubiko tumubwira mu buryo buri simple ati ndagukunda kandi cyane. Ha mugatekereza. Utamanje gukreya amadorasi utigera uririmbira Imana ukayirimbira umuntu. Nyiganzo wo mwicaye mubwira ati aravumwe umuntu yizeye abantu barahinduka. Mwebwe nta mukobwa ari abaheba mwabahungu muri hano. Umuntu wenyine mwagiye muri sentare mukambikana impeta mukavaye mukaja kwa pastori bakabahezagira aragusezera igitondo kimwe ati ndagiye. Gasubiza uriyicuza amajambo wamubariye ngo urumva ngo nanze kuri vyose muri vyose niwe wasambuye urugo rwawe. Haleluya. Vuga umutima wanje wizigira uhoraho bukira bugaca. Intambara nyinshi ziri mu ngo abadamu bizigiye abagabo babo, abagabo bizigiye abagore bakura Imana hagati yabo. Hakujya ku mavi ngo basenge ubukene buteye ahanga amaso umugabo. Umugabo uribaza ko afise foromere yo guheza ubukene. Pray musabira ubuntu bw'Imana musengere genda mukore Imana izobaha umugisha. Nga uko Imana hagati yanyu hasigaye iki hagati yanyu? Satana cyaronka kibanza. Kwa Imana itari Satana arima. Soguma ndabigisha ukunyene kandi muzoguma muza. Haleluya. Vuga umutima wanje wizigira uhoraho bukira bugaca. Abagore mwigira febre umva ukumva umenga utariho sinobaho ni Imana yawe. Amen. Mwubahe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, umusone nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Umugabo si ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ni Kristo.
uraza abantu ingene barangiza umugabo apfuye ibintu byose biba biheze kubera yari ubuzima bwiwe bica bikwama byose. Niganze umugore umubwira ati jya ku kazi, izera Imana usenge hamuje ku kazi. Hey gare bagore amugore nigeze kugana ndamaze ati wowe ukora hengo mu mufuko w'umugabo hari akazi ngaho. Oya hari akazi ngaho ku mufuko w'umugabo niyo nkora. My Jesus Christ, mufuko w'umugabo hari akazi. Kura amaboko mu mbuzi ukore wizigira Imana. Biyava ngo bwira umugorosi ko azomererwa neza, ntibavuze ngo bwira umugorosi w'umugabo. Havuze ati bwira umugorosi ko azomererwa neza, azotungwa n'iby'ibikorwa byiwe vyamuje. Wizigira Imana. Icyambere abantu barahinduka. Sinzi yuko ari umuntu araguhinduka. Je baramaze kumpinduka benshi cyane. Ivyo vyatumye nizigira Imana gose. Vyatumye menya ko umuntu kumuryamika ku mutima n'ukwikegera ingorane zo muri kazoza. Kandi rimwe na rimwe turabarenganya. N'umuntu akubwiye ko agukunda, sawa, arakubwiye ko azogukunda mu myaka 100 imbere. Akubwiye ko agukunda ubunyene. Eje zovuga ibindi nta ubizi. Nta ubizi eje ashoboye kuvuga ibindi. Imitima y'abantu yarononekaye. Ubwizigwa ni buke mu bantu. N'abantu bake bashingiye ku cyo bavuze. Bubaye isezerano basezeranye. Hallelujah. Yonatani na Dawidi bonyene bagiranye isezerano ry'amaraso. Muga ntibapfiriye rimwe. Yonatani yarapfuye, Dawidi arasigara. Ukabukeneye rero. Oya, bamwe mu bantu bantangaza n'abantu b'igihe cya Yesu. Urone Yesu yaragaburiye abantu 15,000 bose barajya. Hamara agenda mu bukwe ikani Galilaya abahereza ivyo kunywa. Yesu akiza abagwaye, arantu yagenda mu gisagara ngo akakiza abagwaye bose muri cyo gisagara. Hanyuma arangije ivyo vyose acamubwira ati wewe uri umukuru w'abamaraya n'abambuzi. People himvira muri histoire yabo barigeze babona umumaraya akiza abagwaye. Baje bavuga ati wowe uri umukuru w'abadayimoni wewe. Kubera iki umuntu arahinduka? Igituma biri tubwira ngo uwizigira umwana w'umuntu aravumwe ni kubera ashize umutima ku kintu kizohinduka ejo atavyaza. Umuntu ari fragile gose. Hallelujah. Imana ishimwe. Hallelujah. Dusome uwundi murongo umwe. Ikindi kintu igituma Imana tubuza kwizigira abantu baribagira. Abantu baribagira. Hari umurongo umwe nasomye urantangaza. Abantu baribagira kandi Imana irabizi ko bibagira. Tumira gusubira mu byagezwe 8:14. Gusubira mu byagezwe 8:14. Ukwabe ari kurobanura Abalewi mu Bisirayeli bandi. Abalewi babe abanje niharije. Hanyuma y'ivyo Abalewi babone kuza ngo bakore ibikorwa mu ihema ry'ibonaniro, nuko ubahumanure ubatange kwishikanwa rijungujwe. Amen. Gusubira mu byagezwe 8:11. Aroni aheza atange Abalewi kwishikanwa rijungujwe. Gusubira mu byagezwe 8:11. Muze mwirinde mwoye kwibagira. Muze mwirinde mwoye kwibagira. Uhoraho Imana yanyu. Umviriza Imana. Umuntu wumwigisha primaire ugashika secondaire ugashika university. Hama mugaca muhura cy'imyaka 5 Imana yamuheze gaca kugira ngo ntaco wamariye.
kubera ko utashoboye kumugurira umukate agenda arajya agiye ku ishuri agaca avuga ngo urazi ko atacu wamariye. Imana ibwira Abisirayeli abwira ngo muze mwirinde mwoye kwibagira apana abantu Imana. Umuntu afise capacity yo kwibagira Imana ageze kuri wewe naho. Umuntu ashoboye kwibagira Imana, umuntu ashoboye kwibagira Imana. Umuntu ashoboye kwibagira Imana ati fasa nawe Mana. Reka ndaguha akarorero. Rero Imana irahaye amasaha iminsi yose uko umunsi userutse irahereza kado umuntu wese amasaha 28. Umuntu akacyajera umwanya wo kuryama, umwanya wo kurya, umwanya w'akazi, umwanya w'abantu w'abagenzi. Imana yonyene ikabura mu isaha imwe yuko uvuga ati Imana iyi saha ni wawe, ngiye mu cumba ngomba ndagusenge. Muze mwirinde mwoye kwibagira Imana. Haleluya. Umuntu arashoboye kwibagira, biri mu kamere, biri hafi, biri mu mutima w'umuntu kwibagira. Yo kwibagira umwanya wari wose. Ni kosa rikomeye cyane wokora kuryame ku mutima ku muntu kuko azokwibagira. Na cyane cyane amen igihe arose bimusamaza byinshi. Somera kuri 12. Nimwamara kurya mu gahimba, cyane cyane igihe umuntu ayimvye, umuntu agikeneye ibintu ntiyibagira. Imana yabwiye muze mwinde kwibagira Imana akira kuri 12 ati mwandi majambo yaraza ati nimwamara kujya mu gahimba ikintu cyambere kizobazamo kwibagira Imana yabibahaye. Cyo gitumye abantu benshi batunze bagikenye birirwa igihe cyose basengeye abantu babatonza aha baba bizera ubushobozi bw'Imana gose. Abakene ngahinga ronke ibintu amafaranga abantu shaka umuntu hagaze kwagura kandi ngo ibyo bintu ngo byo muvuga mu ndimi zitamenyekana nkora biraba neza. Ivyo biri vyita agahimbo. Agahimbo. Nimwamara kujya n'abakene bakuzosanga bari baravuga ibi bintu. Nimwamara kujya, nimwamara guhimba, nimwamara kumva yanzara iheze muze mwirinde. Acabwa ngo nimwamara kubaka amazu meza. Hey. Oya honyene wewe. Amen. Umuntu ashoboye kwibagira atarubaka n'inzu, ataranahimba gishonje, ariko cyane cyane yahimbye, cyane cyane iyo yamaze kubaka amazu akamera neza, aribagira amasengesho yose yasenze kugira ashika aho. Aribagira ukuboko kw'Imana kwakoze pusama kugira yisanga aho ari. Abantu baribagira. Rana agomba kukubwira ngo iminsi yose uzoryame ku mutima ku muntu. Turi muri fiançailles na madame. Rimwe twigeze gushwana turi muri fiançailles naramwibagiye. Twakundana ari Bujumbura nanje ndi Bubanza ndongo ishenge. Nja mu bikogwa kwitwara ikintama kuzisengera gutegura amakoraniro. Ndibagira ko mfise umufiance. Ngo yo kama mvuga ngo yo ndibagira ko ari umuntu nahaye urukundo rwanje. Naho mutwenga ndiko ndababwira ndibagira. Twiririmbire shakingi nguhayu mutima wanje winjiremwo jushaka
cuma. Hagarika. Ntiwumva kwisezera mufitane na Yesu isumba ibyo twari dufataniye n'uyu. Uyu sinigeze ndamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Mugabo Yesu naramwakiriye nk'umwami n'umukiza. Nimba uyafuha kuko namwibagiye juste ko mu rukundo rwanje Yesu nawe Dimashe ubyuse wumva amakonyaje ngaha nzosenga kwa gatatu. Imana ko yari irejo ngo n'umusi ni kwiringo kandi kwizohora bidashira ngo nzoza ndayisanga imeze kwa kundi nyene. Brother, uribuka ko wagiraniye isezerano n'umuntu, uribuka ko wahaye umutima umuntu, nguhaye mutima wanje winjiremwo. Nakunda kubwira ngo umuntu afise muri we capacity niyo kureka Imana. Kugira ngo ndakubwire ko niwajyambika umutima wawe ku bantu uzokomereka vuba. Icyanyuma inkomezi z'umuntu ziririmite. Igituma Imana itubwira ngo aravuma umuntu yizeye abantu, igituma Imana idukonse yagoze kutizera abantu, inkomezi z'abantu ziririmite. Hari umuntu arabwirwa n'umuntu ngo navyipfuza gusa vyananiye, nagomba kubigukorera ariko vyanse. Hari abantu dufishe bitwa abakunzi bacu, iyo babishoboye gushobora kuduhindura ubuzima iri joro nyene, mbwa inkomezi zabo ziririmite. Inkomezi zabo ziririmite. Wamubwira ati ndagukenera, kubwira ati ndagwaye. Wamubwira uti ya nkuru gute, ati naragiye vyarase. Inkomezi z'abantu ziririmite. Bibiri ivuga gutya, ivuga ngo ubwiza bw'abari n'umubiri bose bumeze nk'amashugwe. Uyu munsi ashobora kuba ari karakayangana, arabagirana ngo mu mwanya mutonye ugasanga yumye yose. Ubwiza bw'abari n'umubiri, inkomezi zabo, icyubahiro cyabo tuzi aho cyatangure ntituzi ryari kizohera. Imyaka yabo yo kubaho tuzi ryari yatanguye, nga ntituzi ryari izohagarara. Shobora kwizera umuntu uri ku ishuri ahubwo ati genda wige telecommunication, ati ndagufitiye ikibanza ahantu, uri mu wanyuma agapfa ukumva itangazo ryo kubika. Kubera ubwiza bw'umuntu bumeze nk'ubwiza bw'amashugwe. Ashoboye kuba ari kararabagirana no munsi hameje akaba yumye. Igihe umutima wawe wajyamye kuri we, nigihe ucibona abantu biha umugozi, yumva ubuzima bwiwe buheze, yumva abantu bose biyahura bafite ikibazo kimwe cyonyine cyo kutizera Imana. Abantu bose bihisumu, abantu bose bumva ubuzima bubishe bushisha bumeze nabi, bafite ikibazo kimwe, ubuzima bwabo babubyamise ku bantu. Imitima yabo ijyamye ku bantu, kandi ni vuba cyane kumaramara biba biri ku muryango. Vuba cyane kumaramara biba biri ku muryango. Sinzi ko noro nk'ihanga hano muri kino kibanza kizera Imana kandi yonyene. Nimba bahari bavuge amen. Abantu bashoboye kwizera Imana bakayijyamika ku mutima yonyene. Haleluya. Vuga ati Johanje ni heza mu izina rya Yesu Kristo. Mugabo urabe Yesu uri kuravuga iyo confession. Urabe Yesu uri kuravuga iyo confession. Uvuze ati ndizeye ko bya bintu bizocamwo. Ubu uri kubona Yesu uri kuravuga iyo confession. Sino hari ikigwamana washyize hawe hagati na Yesu. Uno munsi mwesezano rishasha ibigirwamana sama stati tugenda kunamira ni ibintu vyatwaye ikibanza cy'Imana mu buzima bwacu. Ni ibintu vyatwaye imitima yacu yabwizwa kuba ari y'Imana.